ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro vya cano kuri Burundi News TV mugezweho nange Bunyoni umugenzi umumenyesha makuru umwe rudende udahwema kubabwiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na makuru atosoye amakuru yizewe amakuru banatoje mu buryo bwimbitse amakuru mbanigereye ku rugarwe n'intambara muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu makomine atandukanye no mu gihugu cyacu cyo Burundi mu bihugu bigiye bitandukanye maze nkavuga ngo reka mbigushikirize gatanu kuri gatanu nkubwiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva ndakubwiriza rero nyine biri kuvugwa hano mu gihugu cyacu Burundi makomine atandukanye nkubwirize ibiri kuvugwa nyene mu birari vya politike na cyane muri sata vy'ubutegetsi nkubwirize mu mvo za politike na cyane nkubwirize ibiri kuvugwa ku rugarwe n'intambara muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo no murabizi neza ko nyene hari intambara guza umutwe twajiyurwanisha wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwirize biri kuvugwa muri ari byo butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda nkubwirize biri kuvugwa mu mvo za politike muri Uganda nkubwirize biri kuvugwa muri Kenya Tanzania muri Afrika muri rusange n'abajya kukubwiriza biri kuvugwa mu byo makungu yakora cyane mu byo biyaga binini reka ndakengurukira uhajije gufyonda sabone uwa manusazi ko jamu kumutwanitse usabone ugafyonda ndetse bamara gufyona sabone uko dusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu ariko ndahera ko sabana utareza gufyona sabone bamuka sakazi kwa jamu kumutwanitse sabone ugafyonda ko ndetse bamara gufyona sabone kandi nawe uko dusangiza n'ibitekerezo idonido y'amakuru yacu nyene bivuze kwiyondaho mu kingo nkuru ndakubwiriza yuko nyene M23 FARDC aho imirwano igeze uko vyifashe muri territoire ya Karehe birakomeye cyane ro nyene intambara iriko iravuza ubuhuha aho nyene inyeshyamba za M23 zikomeze guca agahigo hano muri territoire ya Karehe aho nyene ziriko zirasatira ndetse ziri kurasa ifore kumeye cyane kuri FARDC ndetse n'abambari bayo nivye cyane nyene biriko biraba ariko birateje inkeke ndetse abaturage nibo bariko barabihombera ko imirwanire akomeje hagati y'umutwe twacurwanisha M23 n'ihoro ry'ingabo zifasha igisirikare ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo FARDC zirimo izaturutse mu muryango wa SADC ingabo z'u Burundi FDLR Wazalendo n'icaba cashuro n'abazungu kuri ubu ikaba yaramaze kugera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyinshi cyane ndaza kwigaruka nyene mwidonido y'amakuru naguteguriye ndonyera kandi nkubwire ko Burundi imbonera kuri zereje gukora inkumbi zica umuntu zimuta mu ruzi kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 10/5/2024 imbonera kure zibiri zo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza zihejeje kwiha ibara zica umwana muto musore izuba riva igihe kisa 14 imbonera kure niyo nkuru Victoire bafatanije n'iyindi Janvieri bafashe umusore w'imyaka 22 yitwa Nsayimana Philippe bakaba bamufatiye ku mutumba ya Mukona komine Kabarore mu ntara ya Kayanza ku rubibe igihugu cyo Burundi gihana n'u Rwanda mu gace ka Huye uwo muhisi ngo yariko aja ku gasoko kahitwa kwiviro akaba ari agasoko gahuza abarundi n'abanyarwanda zikaba zamuganaguye byeshe kuri no nkuru ndazi kugira ko mwidorido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se ni mugoroba twona chat mudafate mutayotanje 15 gusa umvire byinshi cyane kwiyemo ivyo amatwi yanyu ategeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya kuri mikoro mugiye muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi wayikaze akaze mu dorido y'amakuru amunanje Bunyoni umugenzi kanangure nkuguretse ko mu Burundi imbonera kuretse yejeje gukora inkuru mbi zica umuntu zimuta mu ruzi kuruno wa gatanu igenekerezo rya 10/5/2024 imbona kuretse ibiri zo muri komine Kabarore ze mu ntara ya Kayanza zereje kwiha ibara zica umwana muto umusore izuba riva mu gihe c'isaha 4 ziheze imbonera kure niyo nkuru Victoire afatanije n'iyindi Janvieri bafashe umusore w'imyaka 22 yitwa Nsayimana Philippe bakaba bamufatiye ku mutumba ya Mukona komine Kabarore
Kabarore mu ntara ya Kayanza kuri ubu igihugu c'u Burundi gihana n'u Rwanda mu gace ka Huye. Uwo muhisi ngo yariko aja ku gasoko kayitwa Kwivuro, akaba ari agasoko gahuza abarundi n'abanyarwanda. Abanyagihugu babonye ifatwa ryiwe bemeza ko izo mbonerakure ata kintu na kimwe bamufatanye. Izo mbonerakure niyo nkuru Vigitana Janviere bakaba bariko bakizura muri ako gace, nizo zaciye zifata Nsabimana Philippe bagatangura kumukubita buyoka, bongera bamucumita icumu mu gutwi kw'uburyo iserukira mu gutwi kw'ubumoso. Uwo Philippe Nsabimana yaciye yitaba Imana. Za mbonerakure uko ari zibiri zica zifata ca kiziga zigitera mu ruzi rw'Akanyaru rugaba igihugu c'u Burundi n'u Rwanda mu ntumbero yo kuzimangatanya ibimenyetso vy'uko aribo bahejeje kumugandagura. Abanyagihugu bayibonye bafashwe n'agashavu baza biruka ari benshi baratabaza na polisi. Izo mbonerakure zaragejeje kwiruka ariko abanyagihugu barashoboye kubafata, batanguye kubakubita kubera amabi bahejeje gukora. Polisi iba irahageze ica irabankira kwihanira. Abanyagihugu baciye bihutira gukura ikiziga ca Philippe Nsabimana mu ruzi Kanyaru, baca bamutwara mu buruhukiro bw'ivuriro riri hafi Satere do Sate Nyamukona. Nyakwigendera akaba yarasanzwe avuka kuri uwo mutumba wa Rwanyamukona komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bakaba basaba ko ivyo bikorwa bigayitse byo gukizura bikorwa n'izo mbonerakure vyohagarara vuba na bwangu, ndetse bigakorwa n'abafite ubumenyi bukwiriye igipolisi. Barongera bagasaba ko izo mbonerakure zaka ibigwanisho nyuma bagendana, kuko bama bakoze amabi atandukanye buri gihe. Ni mugaye nanone kandi nyene mu 2023 na FARDC muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo intambara iriko iravuza ubuhuha, aho imirwano igeze nuko vyifashe mu teritware ya Karehe. Imirwano ikomeje kuba hagati umutwe wa M23 n'ihoro ry'ingabo zifasha igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo FARDC zirimo izaturutse mu muryango wa SADC, ingabo z'u Burundi FDL Wazalendo n'abacashuru b'abazungu. Kuri ubu ikaba yaramaze kugera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho abagwanyi mu 2023 bakandagije ibirenge muri teritwari ya Karehe no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakabasha kwigarurira tumwe mu duce tugize iyi teritwari. Kuri ubu imirwano ikomeje, aho mu 2023 ishaka gukomereza mu bindi bice vy'iyi teritwari berekeza mu bindi bice vyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti banywanyi bacu muko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese muzi mbose gufyona sabone niba mutareza gufyona sabone, kandi ko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, akagira Imana amahera kuri mukojema muri ko murumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.